ko tubanze twumviza isaha ya Safibu cyo tugaruka twinjira kwa FC Barcelona. Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza ibintu bikagenda neza cyane. Hereza ino mitobere kuva muri Safibu badufashije kugera isaha imwe, dusigaje isaha imwe. No musi kiganiro twabwiye ko no kuja gufungura kiri kare kuko bisaba ko n'ababaha mu match bitegura neza. Gahunda ni bitako ariko nibaza yuko aya masaha mutangure mwegere aho bibera batangura baje muri nika mwanze mwegere muri nika hotel hariya mukore ku munwe imbere yuko mwicara muri sale mu abantu b'Imana. Iri joro nongeye kubasabira mwi reserve tukira amahoro bandanye na baga reservation muri bonyene bi reserve. Rero imwe muri rendezvous yitezwe ni kuri Area de Wanda Metropolitanos kwa Cherezo na Diego Simeone na Alemani. Habwe ati Chereza sivyo equipe Barcelona bakorotse ya mugabo badafise ku Barcelona sikarte tukura muri match ale mugabo kandi transfer yagaruye uwo bitwa Frenkie de Jong muri 11 nyuma yo kumara igihe kinini mu mvune. Hari amakuru menshi ariko avuga ko Frick ashobora inyuma yo gukina yuko De Jong akinye iminota mike muri weekend bakina na Espanyol, niyo match yagarukiye ko anataga assist y'igitsino ca Marcus Rashford nimba ntihenze igitsino ca kane. Aba nabandi batsi hari amahitamo menshi kuri transfer yo gutanguza ku nimero 6 mugabo bitwa Frenkie de Jong n'atankino nyinshi ziheze avuye mu mvune nkuko tumenyereye abandi bakoreye uburyo abinjiza progression y'urukino ku rukino minota no musa akakinisha minota 10 ejo akina 15 higeje ugatangura ugasohoka mugabo hari amakuru avuga ko Frick ashobora gufata Frenkie de Jong akamutanguza ku minota 6 tugasura kubona hagati mu kibuga 6-8 zihagaze ko Frenkie de Jong na Pedro Gonzalez Lopez cyangwa se Pedro. Aba nabandi bati igaruka rya De Jong mu kibuga hagati bwana Landry ari kumwe na Pedri shoba kimwe mu kintu nyamukuru dushobora kwizera ko gishobora gushira andanje equipe Atletico de Madrid no choro kuri equipe yitwa Barcelona ni finale j'imbere ya finale. Ndavuga ngo ni finale j'imbere ya finale kubera ko ni urukino bagiye gukina bagomba remontada gusumba Atletico de Madrid ifise avance bitsindo bigera kuri 2. Rimwe na rimwe nkubi yabari Atletico yari yaravunikije dufata Alvarez nta pressure yari hari yo kumva ngo tugiye gukina na Barcelona. Alvarez yagarutse gihutihutire katangure mu kibuga kubera ko bafise avance. Umugabo yitwa Dieter Frick nkuko ariko bivuga turamuzi ibintu byo bigenda progressivement. Niyo Yoba Lamine Yamal niyo bande Rafinha turamaze kubona ko agaruka avuye mu mvune rimwe na rimwe agafunga umwuka akavuga ati kina iminota mikeya. Mugabo kuri finale ya Super Coupe d'Espagne yamuteretse mu kibuga ubwo nyene avuga ati tuje kurondera igikombe nta kindi ingo dukine umupira kandi abizi ko no muzi dufate nkubi yaba ari bya bindi ngo bimusaba gutegwa inshinge kugira kine bikemera bya bindi ngo dufate imyimenyerezo ya nyuma yo kwitegura Atletico ngo niyo Rafinha yagarukiyeko yagomba kuba direct yamushira mu kibafu. Ni finale reje imbere ya finale kuko Barcelona bagiye gukina barondera qualification, Atletico de Madrid bagiye gushimangira qualification bafise muri kano kanya n'ubwo itaraba confirme mugabo bagiye guhera A0. Bivuze ngo ibinyo bikwereke Real Madrid ikina na Borussia Dortmund muri 2024. Andrea Runini yahetse equipe guhera muri knockout stage nako muri phase de poule kugera ku rukino rwa nyuma abatereka kuri finale. Mugabo Ancelotti baravuga ngo ya Champions League ikinwa na experience gusumba ubumenyi ufise. Kurutwaragarutse nigo rukino rwa mbere agarukiye ko ja mu igori kandi twabonye ngo niwe yananije equipe yitwa Borussia Dortmund. Rero no munsi mugabo twa Dieter Africa garuye De Jong asanga basigaje urukino nka rusa ko ari rumwe muri UEFA Champions League. Ururuvuyemo nta rundi muzokina ino sezo biba biheze. Umwiza wese ufise peu importe igihe yaba yaramaze mu mvune acitwa ko ari umukinnyi afatiye runini club yawe ugomba kumugarukana vyanga bikunda kuko hari amaelema uno munsi buravuga ngo elema kana kiri mu kibuga equipe adverse igomba gutira attention. Frenkie de Jong c'est pas n'importe qui
muri club ya Barcelona ni umumediatere mwiza atari kwa Barcelona gusa ahubwo ari au niveau mondial. Equipe yari yose bahura ugomba kuba attentif cyane ku mugabo witwa Pedri Gonzalez ndetse n'umugabo yitwa Frenkie de Jong. Rero no muzi Dietz Africa gukina na Atletico yoyo yagaruye Johnny Cardoso, Ifise Lorente, Ifise Coquelin direction hagati mu kibuga Afise Antoine Griezmann ugasanga umugabo witwa Alvarez na Rukumani niba bari korondera ibyo bitsinda cyangwa Rukumani agakinira hagati. Bivuze ngo bari mediane igoye imena. Rero kugira uyimena ugomba kuba ufise abakinyi bawe premièrement bafise cohesion imeze neza hagati yabo, bafise iyo technique baropye bameze neza, ariko harimo no ushobora kurekipera facilement ari fort physiquement. No musuravye Barcelona bararyoshe mu gukina umupira. Mugabo Pedri Gonzalez muri recuperation ziwe akoresha ubwenge gusumba inguvu. Ariko Frenkie de Jong ni ubwenge, ni inguvu, nukunyaruka, ni precision y'urukino, amapasa yiwe yihusa arondera bataka canke gukasama amarinyi hagati mu kibuga y'abadversaire vyose ukabona ngo de Jong ari fort. Rero no musi gukina na Atletico de Madrid nta excuse nimwe. Nibaze ko biri no mu bintu vyotuma no musi abafana ba Barcelona bubahuka bakifatira mu gahanga umugabo witwa Dietz Africa hamwe Atletico de Madrid irinzi baromonta nubwo yoba ari ngo yobatsinda Atletico irinzi baromonta nako ibongera ibindi bitsinda ikabankira kuromonta cyangwa bakanganya mu gihe yoba yirengagije Frenkie de Jong. De Jong hari Atletico yobatsinda kandi ariko uno munsi excuse yonyene utogira nuko waba yicaritse Frenkie de Jong Atletico ikongera ikakunaniza. Amajambo y'abavuga ngo Frenkie de Jong ari kugira icatumariye yoba menshi gusumba kwakira ivyavuye mu rukino. No munsi je ndaraba nta kintu na kimwe gihari. Bagiye gukina finale kinwa nabeza hama mukazotegura ibisigaye tereka mu kibuga Frenkie de Jong vyange bikunde cohesion hagati yawe n'umugabo witwa Pedri Gonzalez udafise Marc Bernard. Uno munsi nuzo ko nohere ko afise Bernard yari kujya gatebe Frenkie de Jong akaza mu kibuga. Bwa mbere Clovis adufashe atuzanire bimwe mu vyo rabe yari nayimuhaye, bimwe mu vy'inyamakuru yaba ivyegereye Barcelona, ivyegereye Madrid, donc ibinyamakuru byose bikomeye muri Espagne, Mundo Deportivo, Diario Sports, Diario AS ndetse na Marca. Ivyo banditse guhera ku munsi waje kugeza muri kano kanya dufata nk'ikinyamakuru Sports kuri affiche yabo du jour bari bazanye ijambo rivuga ngo Forza Barca, Forza Barca, Forza Barca gatatu. Ariko bisumbasumbana uburyo bigize gute vyanditse biba vyanditse byose ari mu ndome nkuru, ariko abantu barabona ko ni gato. Ahagira kabiri ni kanini, ahagira gatatu ni mu ndome zisa n'umuhondo kandi zigize gute mu ndome zisa n'umuhondo kandi zinini gusumba iza kabiri, zinini kandi gusumba iza mbere. Mu gihe nk'ikinyamakuru nka Diario Sports nako yari Diario Sports, Mundo Deportivo bavuga ngo lo daremos todo. Hariya bashatse kuvuga iki? Lo daremos todo. Nawe nabona ko babagaruka bavuga ngo lo daremos todo, nous allons tout laver. Vyose turaza kumesura tubitunganye canke vyose nyene tubikore nkuko dutegeza kugira gute kubikora. Donc muri sens iri sens yumvikana ngo ni gutanga buri kimwe cyose. Wibuke ko Mundo na Sports begereye Barcelona ngo tuzobaha vyose nous lui donnerons tout. Rero uravye Mundo na Sports bavuga ngo Forza Barca, Forza Barca, Forza Barca. Abandi lo daramos todo, nous allons tout laver bien, nous allons tout donner. Ibi bikwereka uburemere bw'ino match. Reka tuje ku nyamakuru navyo vyitwa ko bidashigike Barcelona, mugabo nawe uravyo bavuze nka Marca banditse ngo la bataille finale. La bataille finale, donc intambara ya nyuma canke ingwano ya urugamba rwa nyuma yani. Mu gihe uravye nk'ikinyamakuru chitwa AS na cyane cegere Madrid kivuga ngo sueño o hozana. Sueño o hozana. Kanimbari kinini cyo kuvuga ni kinya Espagne. Turabirota. Sueño o hozana. Sueño o hozana.
abantu barabibona twe turabirota turumva ko bigize gute bikunda cyangwa ati ni match y'indoto wanashima rero nsanze ibinyamakuru yaba ivyegereye Madrid yaba ivyegereye Barcelona bimwe vyose vyerekana ngo rêve n'amajambo abiri atandukanye sueño ni rêve hazana ni espoir yes mvango yani turota mvango gukora impinduka cyangwa gukora ikintu donc indoto cyane amahirwe bivuga kwa kundi Barcelona bavuze ati turizeye ko bishoboka kuicana 99% ya Atletico ati dufatiye mu kwizera ku 99% ni sawa ariko ingufu zacu ni gice kimwe kwijana kugira ngo dukora akazi rero no munsi ni rêve ou pain cyangwa rêve ou exploit ibi ugerageje kubikombina byose birakwereka ngo ino match ifise uburemere bungana gute muri Espagne utitse ngo fana Madrid cyangwa Barcelona itwereka ko Barcelona nta mpamvu yotuma bumva ko vyahize ariko kandi nta n'impamvu yotuma ko Atletico Madrid yumva ko akazi kagize gute kaheze kuko barazi ko Barcelona maze kubatsinda ibitsindo birenze 2 muhira na Barcelona barazi ko Atletico iramaze kubatsinda ibitsindo birenze 2 muhira baramaze kugira match nire nkiyo bogira no musi bigakunda baramaze gutsindwa avec difference y'igitsindo kimwe na result yeruka kuri Red Metropolitano D1 bivuze ngo tout est possible muri no match ni ku rubuga rwa Facebook rwa Barcelona nyene bahejeje gushiraho ati why not ejo nabo bari bashize ko believe ati kwere ko bidakunda uno munsi biri washa kutungo trust this team atizere uno mugwi anem atotes ibintu nk'ivyo ni hano ariko motivation zirenze yacavuga ngo reka ro tugaruke kuri yakaya de Jong bariko muravuga umugabo wa Squeeze ya Fabrizio Romano mu banyamakuru bakomeye cyane no munsi mu gatondo yabwiye abana ati Barcelona's last Champions League final dates back to 2015 ati finale ya nyuma ya Barcelona muri UEFA Champions League niyo muri 2015 if they get knocked out by Atletico Madrid it would be the 11 consecutive years without reaching another final ati amwe bo basezerewe na equipe ya Atletico Madrid imyaka 11 naza kuba yigoroye neza irabiba imyaka 11 batazi finale ya UEFA Champions League kugira gute ukwiza bivuze ngo nimiburi kuja muri demi finale nibisigura ko bashaka finale ariko kandi n'amahirwe abayiyongereye kumva ko bigishoboka ko bashaka muri finale ugeze demi finale uri Barcelona iri kirabura abakinyi bamwe mu mvuno gasezera Atletico itarasezererwa mwizi nkino muhira nkuko hari ni motivation ujana muri demi finale niho anuncanza ngacavuga ngo si je sais d'englober ibintu vyose nta kintu na kimwe cotuma umukinyi aza kuba yambaye brassard yiwe parce que Rafinha ni pala Ronaldo Justin na mu watangura probablement ni wa mbere mbere ni Ronaldo ama Frankie de Jong ndavuga mu bahora bazambara Rafinha ni pala de Jong niwe yitwa ko aza kuba hari Ter Stegen nubwo batakimwatsa ariko yaratijwe atizwaja mu mvune Ronaldo ashobora gutangura mu kibuga sindabibona kwera ko deja kunda hari na Cancelo kundi Rwanda access central sinibaza ko Flick agifise icizere muri Ronaldo gusumba ko yo kwigirira Gerard Martin umwana azwi izina rya Eric Garcia kuko deja bafise quartier zisanzwe complète biye kuraba Martin fort physiquement uno musi mu makinya amaze kwikrera ico cizere muri we gituma buri wese amwemera afise au poids ashobora gukanga maduera yeri kuri Flick mugabo no musi gaje kurabura ngo meme Flick nawe cizere ci ovete vyagiye biralterne icizere ca Martin cari kuri Flick uno musi cizere ca Flick cyane muri defense gishingiye kuri Martin niho hano ncangaruka ngacavuga ngo Eric Garcia tuzi ko ashobora kwa porta n'imiburi fresher mu gukina umupira ko Barcelona twaye gukina umupira kwa Atletico nubo bakinyara babora balopie kuko kinije Rojo na Marte kubganje urabashite muri danger nivyo Atletico uzoba wirinze ko yo gutsinda umupira muterekano mugabo ashaka ko habaye nka combinaison kubganje biroroshe kwi defense bayicamo gusumba irimo Gerard Martin witwa Eric Garcia kandi bagomba korosha akazi peut-être kabakinya ba mediateur baza ko bari hagati igihe equipe irikira sati nabo gatangiye rapport sinzi ko rubona mugabo yitwa Eric Garcia equipe irikira sati hari igihe yisanta mu mediateur ugasanga yo libera bandi akababwira ati reka tugwe muri defense 3 ntangiye rapport muri median nimba ari De Jong yegera imbere jewe complete Pedri ariko tunawutakaje menye hore tunawutakaje menye ukuntu ugira gute ukuntu ngaruka rero ibi vyose birakwereka ngo ni match witwa De Jong avec brassard ushobora kuba wambaye muri rusangi ariko kandi nk'umukinyi buriya je niwe mfatako
ashobora kuba nazi ubu buryo bijyana kuza muri Barcelona ukamara imyaka yose ata finale urakina, kuko yaguzwe amafaranga menshi avuye muri Genasi iryoshe kwa Ajax Amsterdam aheje gusezererwa. Ni umwe mu bakinnyi yagiriwe amahirwe yo kugira potentiel n'imiburi baza yo kuba kugeza kino gihe akiri mwiza uravye abo bahereranywe muri iriya generation. Ariko kandi nemeza ko ari iki gihe hageze ko nawe ajya ku buryohe bw'icyo Barcelona yitwa. Ni mwiza mu bo bakinanye muri Ajax Amsterdam muri iriya generation mugani batacaragerako ntacageze ko nuko yakiniye Barcelona. Mugabe ico mvuga nuko ari nawe afise potentiel. Iriya generation yari nziza, niwe asigaye mu kibuga. Turetse n'ivyo ubwo mw'irya generation ninde umukinnyi ageze kuri vyiza gusumba ibyo we yageze ko. Nico gituma ariko ndavuga wewe intambwe ya mbere yateye no ukinira equipe nka Barcelona, yakiniye equipe nka Barcelona kandi hari abakinnyi beza, umwanya n'umwanya hari abakinnyi beza muri generation batezokinira mu gikomeye nka Barcelona. Umwana yitwa Matis Dorete yari umudefenseur mwiza none Matis Dorete Barcelona yamwirutse k'imyaka n'imyaka kiriya gihe. Dani Van de Beek yari umudefenseur mwiza. Ugaruke kuri umuhungu w'umunyamaroc Hakim Ziyech yagiye kwa Chelsea biranga ba David Neres, equipe yari nziza kiriya gihe. Nariko ndagaruka rero ubushizemo n'umunyegore Andreo nana yagiye kwa Manchester kicanganya bikaguma vyanga. Rero Frenkie de Jong je de ma part ni atu ntanagarutse ku kuntu bakompletanye, kuko Pedri Gonzalez kuva garukanwa ku nimero 8 n'umugabo witwa Flick nta mukinyi aratuma Pedri aba mwiza ku rugero aba mwiza ari kumwe na Frenkie de Jong. Rero ndondagura ivyo bintu byose mvuze gukompletana neza na Pedri, experience probablement kuba yambaye ino brassard no munsi for physique magosombo mu mediateur wese wa Barcelona, kumva ko nawe hari ivyo acifuza, kuko nubundi nawe buriya ava yuko arojwanya Barcelona yagize iyo malediction yo kwitwa remontada muri demi finale ku kibuga cyabo batsindwa na equipe ya Tottenham. Muravyibuka kiriya gihe cya Lucas Moura Tottenham ibaromonta muri match babona ko akazi kagize gute kaheze. Rero nta kosa mbona kuri Flick, uyagomba kuba nk'urukiza rutuma na cyane habaho gukompakta gutsindagira kunoganza ivyo yifuza gukina, kuko Barcelona udakina neza n'ubundi gutsinda tetwa n'ibikundi. Ubwo watsinzwe 2-0 muri match are urikuja kurondera remontada, bamwe baravuga ati birakunda abandi ntibikunda. Muri match nk'iyo tutegeza kuba tuzi ngo hamande yuko asaba gukina mugabo kandi avec mu adversaire bagiye guhura ni match y'inguvu, bakacura bigihe Doyongo amaze avuye mu mvune hamwe bidakunze ko Barcelona ishobora gupaya kurengana yamutanguje tukiro turuva ni muri buri Barcelona isuye kubura Doyongo. Ubwo si nko gusacrifice saison muri match yari gukora ubundi buryo akabandanya muzika muri zinkino ziri imbere. Ikintu ca mbere gihari Edi La Liga yaragiye a 100%, ico kintu gumucibuka a 100%, pana ivyo bice ngo biracasigaye inyuma. La Liga yaragiye a 100%. Ati biragoye ko hari ikindi equipe twahara. De Jong yavunika, Pedri yavunika. Ormo yo guterera nimero 8 ariko ko nawe nabonye ari umuntu mukuru. Ugakinisha nyana Eric Garcia, ugakinisha nyana Lopez, ugatsinda equipe yari yose yo muri La Liga. Bivuze ngo umugabo witwa Dieter Flick gukoresha Frenkie de Jong rino joro hamwe bishitse bakabura qualification na De Jong akaba yongeye kubabara. Flick araza kuba yiteranije na equipe nationale y'aba Hollande gusumba ko kwiteranya na Barcelona. Kuko na munsi uruke ngo mu mahiganwa ari majeur ugiye kuraba umugabo witwa Frenkie de Jong wisanga umengo nta harafasha equipe nationale ya Hollande. Igikombe c'isi ca 2022 bari kumwe. Igikombe c'isi. Non, je pense pas. Frenkie de Jong. Je pense pas. 2022 yarari yasivye Euro 2024 gusa. Euro 2024 na Euro iriya Euro itwagwa n'abataliyano. De Jong ntibari mu officiel mu mvune. Haya muri 2020. Urabe uno muze equipe nationale ya Hollande yo yiripfuza uburyohe bwa De Jong, iripfuza kurya ku nguvu za De Jong. Ivyo rero Barcelona no muzi iyo mukinisha yoreka yiri kwimukinisha ivuga ngo turiko turondera UEFA Champions League gusumba gusacrifier kudasacrifier saison yacu kugira ntibe branche. Uno muzi Barcelona hari igikombe yamaze gushira ko akora deja ubwa mbere batwaye Super Coupe d'Espagne. Uno munsi La Liga yaramaze kugenda, hanyuma niyo yogaruka Real Madrid igakora iyo comeback uzobona ko ari miracles abe mu mupira w'amaguru. Ivyo bazwa Afrique. Uno munsi muri UEFA Champions League urazi ngo tugiye gukina na equipe idutsinda dukomeye canke tudakomeye ariko natwe tuyitsinda yitwa Atletico. Ivyo bice biguza gufata uwawe mwiza wese ufise ukamukoresha hamwe. Rero ciye gira Roshit
equipe nationale ya Hollande igomba kwidoga kuko igikombe c'isi kiregereje hasigaye n'imibiri ukwezi kumwe amezi abiri hafi ukwezi kumwe n'iminsi nka 20 twisanga Frankie de Jong n'umwe mu bagabo yagize imvune bigoye atihuta kugaruka. hari n'abantu bavuga nayivuze neza nkuko na Landry yayivuze muri La Liga nta mukinyi umwe Barcelona ifise muri mediano utotuma imigwi yose muri La Liga utotuma imigwi basigaye guhura nayo mugabo urukino suko Atletico ariwe mu adversaire wa mbere akomeye muri ino saison Barcelona yari kagombye guhura nayo mugabo context bagiye kurukina bagiye guhura mu biratuma Atletico ndayita equipe nkuru kuko nabisubiyemo c'est la fin de la saison myaka 11 irarumana hamwe mutwa mutsinzi no match raison pour laquelle utegerezwa kuzana umukinyi uri sûr yuko igihe vyanse ashobora kwidebrouiller abantu bagaruka kuri nka Marc Bernard yaramaze igihe akina muri ico kanza akavuga ngo Bernard we iyo akinya muri iki kibanza ngo aratsinda mugabo murabo ukuntu Pedro abariye puizi yakina na Bernard ariko se wibaza ngo hole ya De Jong niyo kurondera ibitsindo canke niyo gufata equipe ukayigumiza mu rukino ni vyiza kugumiza equipe mu rukino ukororeza abasatirizi kuko nivyo abantu baba bumva umenga worondera ibitsindo kubera ko visa abantu bafise iyo sens d'obi nivyo mugabo wibuke ngo ukurondera igitsindo niko no mu adversaire waba ari karagira gute ari karakirondera ariko biriya bintu vya Bernard je ndabona nk'ibintu vya Jude Bellingham tu dois être sûr yuko à la perte de la balle ufise umuntu ari meilleur kuba yisanga muri position yo kudefenda gusumba umukinya ari muri surface de réparation raison pour laquelle je ndemera ko Bernard ni mwiza impeccable mugabo hariyo match na contexte nivyo wamaze kuma je uvuze Bernard na De Jong ndakubwira ati umupira umwana wa Ramasiya habwa agaciro gakomeye cyane muri Barcelona ariko oya meme na Barcelona je unavuze Pedri uvuze Pedri numva kumbwiye Pedri ugomba kumbwira De Jong harabara ngo Pedri ngurumve ngo projet ngo ya Barcelona ngo ishatse mushatse kumbwira ngo De Jong no mu mediateur mukuru ntabyo kuvuga ngo Friki hari cyo homba ngo cyangwa se ngo cyo usigariza De Jong ngo ino sezo gisigaye Barcelona atari kurondera qualification mwino match sina De Jong gusa umukinyo na wese De Jong wa Barcelona mwiza sigaje ino sezo atari no Champions League kurondera tike ya demi finale muri Champions League ivya demi finale rabarereka ikwereka yuko izi match abara ama pressure adasanzwe ubona hari umuntu numwe ariko aravuga ngo hamwe yoro nkarata yo muntu ngo azosiba demi finale urazi ko uzojayo kandi bubake ngo akana kanyu mu bagabo nk'aba Gerard Martin ibi kenshi babivuga kuri match baraho ba Firmino Lopez baraho bashobora guhabwa izo karata z'umuhondo hajya abakinyi bari avertini hajya Lamine Yamal harimo harimo Lamine Yamal harimo muri munsi rabaneza wibuke ko ku rukino ruheruka ku rukino rwo gutangura umugabo witwa Diego Simeone muri entraînement yabwira abakinyi bati pressa Lamine Yamal akoze kwibaro kubita abe freestyle nk'ikarata y'umuhondo ntazoze hano mu office yani kinyamakuru Bein Sport shashize habona ni Casado kunde Firmino na Martin akoze Lamine Yamal bamwirengagice rero sejari kayifise kuva kuri match yani ukazo bivuga ko aronse karata y'umuhondo vyo abizi nivyo ubwo rero itegerezo kuba Apollo nini kuri Barcelona mu gihe De Jong yo kwisanga ari kumwe na Pedri gusumbura wese boshaka numero 6 Barça doit être meilleur dans tous les domaines na cyane kugira ngo ironke ino nsinzi mu gihe Atletico Madrid yo yitekanira rwano babumva umenga dusesangura Barcelona Atletico Madrid ni equipe ibitse impamba kandi iri muhira n'impamba ikintu cyane twiyumvira ngo nayaye makosa Pemporte ubwiza bwa Barcelona turaza kuba tubigaruka ko nitwagera kuri amwe amajambo yavuzwe n'abakinyi ba Barcelona ku ino remontada turaza kuraba SK